Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bifanye naho uherereye turabaramukije cyane mugira amahoro mwubahwe mugira ibikorwa n'ibindi byose turabipfurije ku bariko barakurikirana iki kiganiro. Iyi ni the time 257 uyu ni Bashiriyano indunda teke wocho bakewa ndakuramukije nongera ndakwipfuriza ibihe vyiza. Ku bantu mwari musanzwe mudukurikirana ni the time 257 uyu ni umwe mu bashoboye gushika muri kino kiganiro uwo bita umutware uwo bita umutware ngo araza kubidondora mu kanya muze kumva byinshi numwe mu basanzwe bakorera mu ntara ya Kirundo numwe mu basanzwe bafise ibikorwa mu ntara ya Kirundo numwe mu basanzwe bafise nakazi bajejwe mu ntara ya Kirundo tubagerageje kugira ngo tumurondere tugire ico tuvuganye muraza kumva byinshi kubijanye n'abatari bazi amakuru ajanye n'intara ya Kirundo ndetse n'amakomine menshi agiye atandukanye n'ibihavugwa. Iyi ni the time 257 uyu ni Bashiri umusatirizi ntuze kugira huja gira subscribe canke sabone kugira ngo ikiganiro kibandanye uze kugikurikirana. Muraho neza Bashiriyano. Umeze neza? Ndakomeye mfise amagara meza kandi nawe uravyibonera. Babita bande? Bo ku mazina nitwa Nsaguye Jean Christophe. Ego. Saguye Jean Christophe. No umwana aboneka bigoranye kuko aya mazina ntazobandanya. Oya uravye ukuntu amatongo atera yaga ukaraba ukuntu abene gihugu baguma bagwira ku bwinshi utohava wiyumvira ko amazina ya Nsaguye azobandanya ko ndi umwana agira 11. Saguye ni izina riza mu bana benshi cyane. Ego 11. Byumvikane yuko papa wawe yarakoze akazi. Nibaza ko yubahirije Bibiliya kuko bavuze ngo muravyara mugwire mumere nk'umusenyi wo ku kiyaga. Nibaza ko ico kintu yagikoreye ko vraiment. Ego. Nsaguye Jean Christophe urumwe mu bene b'igihugu canke mu basanzwe bakorera mu ntara ya Kirundo. Tubwire muri make Kirundo niki? Kirundo irangwa niki ku batabizi? Ego Kirundo ni intara izwi ku mateka menshi nkuko na jewe ndavyumva kandi nakoze ubushakashatsi bwavyo. Baravuga ko Kirundo ugiye nk'imakamba mu bumanuko bw'igihugu barakubwira bati Kirundo turayizi nk'umutima w'igihugu kubijanye n'ivyimbugwa. Ariko akandi nako ukagaruka ugasanga bariko baravuga ko Kirundo yagize inzara. Ivyo rero hariho imvo. Dufate nk'ubu Bashiriyano wewe usanzwe ufise imifuko 5-6 y'ibiharage mu nzu kubera wavyimbuye mu ndimiro yiwawe washaka warimye atana amase wajanyeyo. Hanyuma ugacubona habaye dufate nk'iyuruzuba. Y'uruzuba yaje urasanga umuntu yahora aronka iyo mifuko y'ibiharage mu nzu adashoboye kuronka n'ibiro 50. Uca wumva ko ari kakamenyero ko kuba twarabonye ibi na biriya biri mu mazu twabibuze induru icibanyisha. Yego induru icibanyisha. Wowe rero kuri wowe ngo Kirundo irarangwa n'ibiterwa bigenda birahamera kandi koko nivyo kuko ugerageje kuraba n'abanyagihugu bari basanzwe bari mu gisagara ca Bujumbura hari n'ibiterwa bita Kirundo. Bigenda gute kugira ngo ivyo biterwa bibe bihari mugabo Kirundo ikarangwa n'inzara? Bo ni kuri ryahindagurika ry'ibihe ndiko ndakubwira harakunda gukarirwa n'uruzuba ngira ngo mwama mubikurikira no mu makuru aca ku maradio atandukanye. Ahuza gusanga iryo zuba ryatse hatabaho kwihangana induru zica ziba nyinshi ati turapfuye. Mugani baza ko ryakira bamwe na bamwe ko bengusa n'umuntu menga atakirwa n'izuba. Yo nagenda kubwire abantu ntibangana. Ego nivyo barangana imbere y'amategeko mugabo kubijanye n'ubuzima bwa misi yose abantu ntibangana kuko Bashiriyano nagira ndaguhe nk'akarorero jewe nsanzwe ndima mfise indimiro ingana ni hegitari nawe ugacugira imetero 200 ku 200 ntidushobora kubaho kumwe. Ariko nahantu bitse yuko imvura yaguye hameze neza haramera. Bo harimbuka gose cendi mu barimye kandi washaka nk'umuntu yavyize hariho igisata nkurikirana kijanye n'ivy'uburimyi nk'ubuje no kwita ko ndumuhinga karuhariwe ku giterwa c'ikigori kuko naragize formation kuva muri 2014 jusqu'à aujourd'hui. Kuva muri 2014 gushika no munsi naragize formation y'ubuhinga bwo kurima igiterwa c'ikigori. Urumva rero
ndakubwiye ko ndumurimyi kandi avyemera ndashobora no kuguha n'amadone y'ibyo nshobora kwimbura haba kuri sezo imwe canke kuri sezo zibiri A na B. Ivyo rero ngaruka handi ko kubwira nti abantu ntibashobora kungana mugabo Kirundo kabisa irimbuka na je ndabishingira naye. Ego. Usanze uri umwe mu bantu bari mu ntwaro mu ntara ya Kirundo. Ni gikubo n'abanyagihugu bubahiriza cyane gukorera ko gusumba ibindi byose haba hajanye mu burimyi mu bworozi mu mpande zose. Bo uburimyi burakorerwa ko cyane. Ego uburimyi burakorerwa ko cyane kuko Kirundo iramera hafi y'ibiterwa byose. Ego imyumbati, ibiharage, ibigori, ibitoki, igiterwa cyose uteye mu Kirundo kiramera vrema. Ego kubatazi intara ya Kirundo iherereye bo Kirundo iri mu buraruko bw'igihugu. Uburaruko nabwo tubona ko bugizwe n'izi ntara Kayanza, Kirundo, Muyinga na Ngozi. Ego uraruko no kuvuga Kirundo isa niyegereye gato kubavuga ko Kirundo iri mu Rwanda mu bisigura hiki. Oya ntiri mu Rwanda ahubwo iri ku mupaka w'u Rwanda kuko iri ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Kirundo irakora ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mugabo ntabwo iri mu Rwanda kabisa. Oya ntabwo turi nyagano z'abanyarwanda. Ego bo uyu munsi turi ngaha nka The Time 257 twashimye kugira ngo tuganire uyu munsi kugira ngo tumenye byinshi kubijanye n'intara ya Kirundo. Ni giki kiranga intara ya Kirundo, ni giki umuntu ashatse kuza mu Kirundo yavuga ati ngira nihutira iki kintu. Bo Kirundo irafise ibiyaga byinshi. Irafise ikiyaga bita Gwihinda, Kanzigiri, Gacamirinda, Ugweru, n'umwonga w'Akanyaru, hariho amazi atemba bita Akanyaru ari nayo agabanya u Rwanda n'u Burundi uravye kwikote zimwe za Gweru, Rake Cohoha. Urumva izo zose ziri muri Kirundo. Urumva rero Kirundo ifise ibiyaga byinshi mu zindi ntara zose twoba dufise mu Burundi. Ego ivyo biyaga iyo muri ko murabiraba nk'abantu muba mu ntara ya Kirundo muhegereye mubona akamaro bibafitiye arakahe mwebwe nk'abantu muba muhari muvyegereye. Bo akamaro ntikobura. Amazi nikirumara. Amazi nikirumara. Tugarutse kuri kimwe twatangiriye ko aho twavuze tuti Kirundo irakunda gukarirwa n'uruzuba. Arahuza gusanga abene gihugu bifashishije umwonga w'Akanyaru mu guteraho ibiterwa bishobora kuba birabasahiriza mu gihe iyo kayabaye y'uruzuba. Urumva rero nta woca avuga ko ibyo biyaga taco bimaze. Oya vrema harimwe amafi turayafungura. Ego harimwe amafi y'amoko atandukanye. Ego bo uza gusanga unyibukije ibindi. Bo uza gusanga amafi tubona mu biyaga vya Kirundo ageze ahandi uko twebwe tuyita mu Kirundo atari ko ahandi bayita. Oya nk'ubu mvuze nk'ifi bita kamongo. Iyo uvuze kamongo mu Kirundo baca bakwereka ati iyo ni ifi nayibonye ngijya. Uvuze iyo biyita imamba ni ifi iri suforome n'inzoka. Mugabo igeze nko mu gisagara ca Bujumbura usanga bafise kundi kuntu bayita. Bayita ngo ni njombo. Urumva rero hari n'izindi bita ngo ni ifi z'ikibarara. Uzozibona ifi ziringaniye mbere abatari bake bavuga ko zinaryoha cyane. Ego hari n'izindi ifi bita imikungwe. Urumva rero hari amafi y'ubwoko butandukanye. Ego n'izindi bita isomvyi. Ayo yose n'amoko y'amafi aboneka mu ntara ya Kirundo mugabo ugeze ahandi usanga bayita ukundi. Ego ugerageje kuraba ku muntu ariko ariyorohereza ashaka kuva mu ntara ya Kirundo agenda dufata nko mu gisagara ca Bujumbura bimutwara umwanya unganiki? N'urugendo rurerure kuva mu Kirundo mugabo sinamenye Kirundo wavuze iyariyo kuko hariho Kirundo yo hino nka za Vumbi.
uba uri kurasatira Ngozi dufate nka Bugabira ubu uri ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi dufate uva mu Bugabira rero aho mu Bugabira niho numva kure kuva mu Bugabira ushika mu gisagara ca Bujumbura n'urugendo rw'amasaha 7 hagati y'indwi n'8 bivanye n'umuvuduko wagize ego no kuvuga ko abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo nk'abasanzwe begereye aho ibugabira kugira ngo ashike mu gisagara ca Bujumbura uva ko bimutwara umwanya n'umwanya munini amasaha hagati y'indwi n'8 urumva ko atari coroshe ego biborohera gute kugira ngo mwebwe mushike natwebwe ntibitworohera ariko umuntu ariko arakura barabona ko usa n'umuntu menga birakorohera cyane oya ntibinyorohera vraiment ntibinyorohera kuko nta moyen de déplacement y'ubuntu iriho ni mpaka ukore mu mufuko ego urakora mu mufuko vraiment kubijanye n'ivyagiye biraranga amateka y'intara ya Kirundo uri umuntu wakuze kuva kera uradukuriye urakuriye n'abandi dufate muri make ni giki cyagutangaje kuvuka ku ntara ya Kirundo utazibagira ivyantangaje ntivyobura mateka ya Kirundo ndumwe mu bantu bagerageje kuyakurikirana ndiko ndumviriza abadukuriye na twebwe kujya bavuga Kirundo ni imwe mu ntara zifise amateka maremare kuko niryo zina Kirundo uri kurasoma mu bitabo vyanditse ugakurikirana abadukuriye mbere bavuga ko Kirundo yiswe Kirundo kubera imivyimba y'abanyarwanda yaharunzwe mu ntambara zagiye ziraba hagati y'u Rwanda n'u Burundi nico catumye bayita intara ya Kirundo ego ibyo uzobisoma ni wakurikirana mu bitabo bitandukanye uri kurakurikirana amateka y'intara ya Kirundo uzokumva nyine ari uko kivugwa ko Kirundo yabaye Kirundo kubera intambara zagiye ziraba mu buryo bwo kwagura imbibe hagati y'abanyarwanda n'abarundi hanyuma rero harapfa abanyarwanda benshi hanyuma rero babarundi imivyimba bica bituma Kirundo yitwa Kirundo hariho n'imisozi imwe hariho umusozi mu Kirundo nyene bita Windora iryo Windora ryiswe kubera ngo umunyarwanda yarahinyegeje hanyuma rero ngo bamuravye wachavuga ngo Windora sha ngo Windora sha urumva uwo musozi uca witwa Windora kubera ico hariho za Shinge na Rugero uzosanga ziko ziravugwa nyene hajya mu Kirundo urumva rero Kirundo ifise amateka maremare mugabo ayo n'amateka ya kera twibaza yuko haciye imyaka n'imyaka haciye imyaka miremire kabisa haciye imyaka miremire n'amateka udasanga nabari muri generation yacu n'amateka maremare y'abantu bakuze bafise imyaka za 80 za 90 nawe ucubona ni giki rero wohimiriza abantu batazi intara ya Kirundo bashobora gushobokera kugira ngo nibaza bazoze barondera ico kintu kugira ngo nabo birabire mu Kirundo ico nohimiriza abokenera kugenda intara ya Kirundo boza kwirabira ibiyaga hari ibiyaga atandi hantu biboneka mu gihugu cy'u Burundi ego kukijanye n'imirima ivyimburwa kukijanye n'iyorora ntaco mu Kirundo babikora amatongo yaraze nkuko nariko ndabikubwira na twebwe nubwo tuba mu Kirundo uza gusanga uno munsi ufise inka ashira mu kiraro ufise impene ni mu kiraro ufise urukwavu ni mu kiraro n'inkoko ni mu kiraro urumva rero Kirundo ntikiri Kirundo yayindi ya kera yo kumva ko hariho imisozi n'amashamba yo kurekuriramwe ibitungwa ngo vyiragire ego tubashimire cyane mwagize neza natwebwe turabakengurukiye kuri aka kanya tuyaze murakoze cyane